muraheruka gutera umukono ku rupapuro rutanga uburenganzira bwo guserukira igihugu kubaherutse kwitabira inama y'ubutunzi yeruka kubera mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri urwo rutonde mwateye ku mukono haragaragaye ko izina y'umukenyezi w'urongo ibanki nkuru y'igihugu mu gihe mu vyigwa muri iyo nama abere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo mukenyezi ari atasanzwe akorera muri ivyo. Mbega mwa mwisunze iki mu gushira ku rutonde uwo mukenyezi w'urongoye ibanki nkuru y'igihugu? Murakoze kuri ico kibazo. Imbere yo kucishura nagira ntange intumbero nyamukuru abari ko baratwumviriza ntibazosubire kujuragirika. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu be n'inzego zumufasha barafise uburenganzira bwo kugena umurundi cyangwa gutuma umurundi mu gikorwa iki canke kiriya. Iyo ntumbero bayumve atagipfungu kirimo. Intumbero ya kabiri uwo mupfasoni avugwa ari mubo nyene icubahiro yari yahaye uruhusha rwo kuja muri urwo ruzinduko muri ico gikorwa. Nashaka kandi abasabe muze murubaha inzego n'ingingo zafashwe. Ujya mupfasoni ntiyadukije yarahawe uruhusha rwo kujayo, ariko ntimumbaze kubera ko bamuhaye uruhusha kuko ivyo biri mu mabanga n'ububasha abamurungitse babifitiye. Je nanco nkora nk'umunyamabanga mukuru wa leta mu byo njejwe harimo guca rero nsinyira izo mpusha zuko abantu bazonja muri urwo ruzinduko. Namusinye rero mfatiye yuko yahawe uruhusha n'abafitiye ububasha. Kwa bibereye nuko atabibereye ivyo sije no vyishura, ariko nibaza ko abamutumye batihenze. Je nitwa Harushimana Ferdinand nkorera ikinyamakuru Imboneza News. Ikibazo canje ndagitumbereza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ibindi bihugu no gufashanya mu iterambere. Ikibazo kimeze uku: igihugu c'u Burusiya kibicishije ku buserukizi bwacu buri Bujumbura caremereye igitoro igihugu c'u Burundi hariko harababa hafi umwaka. Mbega ico gitoro caraje? Mbega hamwe kitoba kitaraza kizoza ryari? Ko turiko turababa umwaka habaye intambamye izahe kugira ngo ntikibe kirashika? Murakoze. Gushikiye isaha mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu twovuga yuko atacanditse mu bisanzwe mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu. Yo hari cemeye mu bijanye n'imfashanyo impande zompi ziraheza zikavyumvikanako bigategwa ku mukono n'impande zompi, canke n'imiburiburi uruhande gwemeye ico rugira ico rufasha rukandikira uruhande gwemereye maze hakaboneka icanditse kiboneka. Gushikiye isaha rero nta canditse cemeza ico gitoro dushobora kuronka dufise, ni naco gituma bidashoboka yuko twishuza igihugu c'u Burusiya tubicishije mu buserukizi bwaco kuko nta cemeza yuko ico gihugu c'u Burusiya gifise ico cemereye u Burundi. Murakoze.